Turasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi bacu mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri iyi mboneshakure ni Hejuru TV. Turi mu gitondo ca kare kuri uyu wa kabiri kw'itariki 9 Mukakaro 2024, aho mugiye gukurikira rero ibyabaye mw'ijoro rikeye, akaba rero vyari agahomerabunwa. Reka rero imbere yuko tubitangura ivyabereye mu gisagara ca Bujumbura hagati, tubabwire rero ivyatangajwe n'umuhuza w'abarundi Aimé Laurentine Kanyana yavuniye abarundi cane cane bo mu gisagara ca Bujumbura muri iyi misi hari ubukene bw'ibitoro butuma kwiyunguruza bigorana, ndetse abatari bake rero bakamara n'umwanya munini bahagaze ku bituro barindiriye ikibunguruza. Yaragize ati abasore mwambare souplesse, abamama namwe mwambare bubu n'uturato two hasi hama mwitambukire n'amaguru hako mumara amasaha 3 canke 4 mutondeye bisi. Ni mu nama rero yagiranye n'abajejwe intwaro muri komine Mukazo mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu w'umunani Mukakaro 2024. Aimé Laurentine Kanyana umuhuza w'abarundi akaba yarahamagariye kumenya ibibazo bihanze abo barongoye, kubitaho ndetse no gushira mu ngiro amategeko ataguhengama. Umuhuza w'abarundi rero akaba yarahanuye abanyagisagara muri kino gihe bigoye kwiyunguruza nk'uko rero muvyumvirije. Ku mugoroba rero muri iri joro ryakeye abapolisi mu gisagara ca Bujumbura niho birukana imiduga n'amapikipiki. Hari isaha imwe y'ijoro, aka rero ari ibintu bitandukanye n'ivyahora biba. Ibara ryaguye rero ndetse abapolisi bakaba bagize bati ntibishoboka ko imbabura zacu zimanikwa ngo mutondeye igitoro izi saha. Abo n'abapolisi rero bariko birukana iyi miduga n'amapikipiki batondeye igitoro kuri sitasiyo ku mugwa mukuru wa politike i Gitega ndetse n'i Bujumbura hamwe hamwe bikaba vyabaye. Eka rero vyarabaye muri iri joro ryatambutse kw'itariki 8 kwezi kwa 10 2024. Icabaye rero nuko habaye akavuyo ndetse bamwe bakaba basa naho bagize yegereyegere bari batondera igitoro, bo bari bamaze no kuronka agakuru ko iyo sitasiyo ihejeje kuronswa amaritiro 5,000 ya essence, ariko mu kuzinduka rero kikaba catanzwe kuri uyu w'icenda Mukakaro 2024 mw'ijoro cane. Ivyo rero vyatumye abari bafise imiduga baja gutondera kuri iyo sitasiyo, maze rero bahangana n'abapolisi bariko barakizura muri iryo joro. Mu kanya gato cane rero bakimara kuhagera abo bafise imiduga yabaje kunywesha ibitoro, abajejwe umutekano rero nabo bakaba bahise bahabwa itegeko ryo gukunda ingendeshwa zose. Barondere rero umushoferi n'umwe barabura, iyo banyikiye bariyumvira ko bobahamagara barabura. Ati vuza ifirimbi wapi, niko gutangura gutatura imparati z'izo modoka. Niko rero bari bafise imiduga yabo nabo babonye ivyo bintu batovyihanganira. Abashoferi rero ntawamenye iyo badutse bava, ntawasiguye bimwe n'ubundi. Bamwe bati twari gutamira uduharage, abandi ngo bavuye kwivuza, uraho ngo ndahava barashe, bokivuga ngo tubabarire ntitufise igitoro co kuzihagurutsa. Igipolisi naco kiti nta kabi kacu usibye ko mwe mushaka kutuzimiriza imbabura gusa, izanyu ngo zigume zakije. Ubundi bwo twese twubahiriza ingingo yafashwe n'umushikiranganji n'abadutwara, nta gutondeka imodoka aho igitoro kitariko kiratangwa. Kura ngaho iyo miduga yanyu muyisubizeyo. Ivyo rero bikaba bije bikurikira ivyatangajwe mu minsi iheze Umushikiranganji Martin Teretse avuga ko gutondera igitoro ubu biri mu vyaha bikomeye cane kandi bicafuza igihugu. Vyabaye rero muri iryo joro akaba ari agahomerabunwa. Murumviriza ko rero abashoferi bari bahanganye n'abapolisi. Umwe rero muri abo bashoferi akaba yaravye ku kigohe abariko batatura imparati, aca arasimba aba ari we azikorera ko arazinyegeza ngo bagire ngo nibo bahaciye maze bayirengane, bibaza ko rero bahaciye. Uno nawe rero akaba ngo yari kuzinduka yitondesha ku murongo imbere, aciye akubita ko za mparati ziwe ntivyaba rero bimuhira kuko baciye bamufatira muri ayo mayeri. Uko niko ingendeshwa rero zirukanwe, izindi zishorererwa kurazwa muri komisariya y'igipolisi ya Gitega
cyo kimwe n'izindi mparati zakuwe ku miduga ihagaze hafi y'iyo sitasiyo muri iryo joro rero ryakeye akaba ariho vyabaye. Murumviriza rero ko Igitega ibintu bitari vyoroshe. Bamwe rero babonye ivy'iyo nkuru yatangajwe n'ikinyamakuru Jimbere bagize bati ibi bisigaje igihe gito kabisa, mu minsi mike umwenegihugu arasubirana ijambo, igihe kirageze ngo turyohe. Gushani hatari bari bagerageje kwirwana kuko bashoboye naho birangiye bananiwe, ariko bariko badashaka igitoro ngo kubwo kubabara kwiwe ngo tugirire ikigongwe kandi kugirire n'isi yose Burundi. Andi akaba yagize ati Gen Z y'u Burundi nigire ikanure nayo ngo babe bagira akantu bakora ngo ngubwo rero Burundi bwikukiye ngo nukuraba mu kikukiro bwa kabiri ngo nta mahoro n'ubundi, ubwo se abapolisi bavuze vyo ahubwo ngo watanze itegeko niwe ikibazo. Hari uwagize ati indongozi rero nizihaguruke, kubuza gutonda atamutekano bahungabanije nta makosa arimwo, Umurundi yarigorewe ngo nibamureke atondere n'ako gatoro badakeneye imirongo nibakizana uraba ko bisubira kuba. Undi ati Imana niyo yo kudutabara. Undi ati Burundi Montpellier, ivyo umuntu yabona ibisanzwe ubu nibikomeye ngo no mwijoro gitanzwe ingorane zirihe ngahandi bakora ijoro n'umutanga. Barundi nimwiyumvire mukuri amaboko mu mpuzu muyavanemwo maze mukore ngo Burundi bwacu ngo hoba ugeze ahatemba ngo niba ari gutyo bimeze. Inkuru rero iriko iracanacana ku mbuga ngurukana bumenyi ngo kandi iyo ngeso nimbi kandi ibishe n'ibijumbura ngira hari ngo ushobora kumarira gutonze umunsi rero bumvise ko kiza ngo kuraho mu kuzikuraho rero bakaca bazana izabo gutondeka. Ivyo bintu rero biragayitse cane, igituma narabaye ndareka rero kugura imodoka ngo ni iki kirimwo ngo nta mvura idahita rero dukomeze kwihangana. Akaba yagize ati uko ni ukuruhisha umunyagihugu asanzwe yiruhiye. Ivyo bibazo rero vyabaye umurengera mu kemura rero uca uteza ibinzi nuko intare yishonje gishobora no guhiga mu kuvuza induru. Undi wagize ati iryo tegeko bahawe n'iryo koronera amahera nta kindi, izo batwaye ejo zizorekurwa ata amande aja muri leta aciwe. Ukwikunda rero kwa zimwe mu nzego z'Uburundi ngo nico kizotuma ngo tudatera imbere, burya ko abo bashikiranganje bakizanira bobo batakibura burabura kwigira ivyo bishakiye. Gusa rero sinizikaye nabo ngo bazonyagirwa ngo ntibazokwama aho bibaza ko bari. Bana wenda kega ko no mu muriro ngo bitazoba bimeze nko mu Burundi, ngo mu Burundi rero ngaho bigeze ngo vyoba bikabije. Amategeko rero ngo nayo gucinyiza abenegihugu bagire kubura igitoro bongere babafungire ingendeshwa. Imana idufashe ntituzongere aho ivya Kenya vyageze kuko twoba dukorokeye ku ngazi y'epfo cane. Izi ni imwe muri komantere rero z'ivyatangajwe n'abantu muri iryo joro rero kuri ivyo vyabaye. Murumviriza rero ko ari inkuru ikomeye cane vyabereye mu gisagara ca Gitega mw'ijoro rero, aho abapolisi bariko ngira yegeregere ndetse n'abenegihugu nabo bakaba bari bafashe iya mbere mu kwiyamiriza ivy'igipolisi cariko kibakorera kuri sitasiyo ya essence yari imaze rero kuronkwa muri iryo joro. Abenegihugu rero bagiye kunywesha ibitoro. Mu yandi makuru rero nkuko candikwa n'ikinyamakuru Jimbere ariko tutari twahigeraho, hari inkuru y'agahomerabunwa ndetse n'ikinyamakuru SOS Media Burundi. Hari rero iyi nkuru ivuga ko mu Rumonge hari umukenyezi yoba yarakomerekejwe, umwana wiwe nawe aricishwe igipanga. Rumonge rero akiri muto yarishwe aciwe umutwe, nyina wiwe nawe arakomeretswa atemagujwe n'igipanga n'abantu bataramenyekana ku mutumba Gashasha muri zone Kigwenda muri komini n'intara ya Rumonge mu manuko bushira uburengero bw'igihugu. Ico gitero rikaba carabaye mw'ijoro ry'uwa gatanu rishira uwa gatandatu. Amasoko mu gipolisi rero akamenyesha ko abantu bataramenyekana
biteye mu nzu yo kuri uwo mutumba baca bakora iryo bara. Umuhungu rero akaba yarishwe afise imyaka 12. Imvo y'ico gitero rero ntiramenyekana, n'abantu bane bikekwa harimwo n'umuyabaga w'imyaka 17 barahagaritswe kuri uyu wa gatandatu bakafungiye mu gasho k'igipolisi mu Rumonge. Amatohoza rero akaba yaratanguye kugira ngo abakoze ubwo bwicanyi batorwe kandi hanamenyekana imvo yatumye haba ubwo bubisha bw'amasoko mu gipolisi c'intara. Uvira rero ubukene bw'igitoro buri mu Burundi bwatumye kiduza ibiciro mu gihugu kibanyi ca Kongo, kuko kuva ku itariki ya 5 Mukakaro igiciro c'iritiro y'igitoro caraduze. Uvira mu ntara ya Kivu y'ubumanuko mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, litiro rero ikaba yahavuye ku mafaranga ya Kongo 3,000 ikaba yagiye ku 8,000. Vyatumye rero nuko abakenera igitoro mu Burundi baba mu gisagara ca Bujumbura sanzwe hari ubutegetsi bw'igihugu n'amashirahamwe yakukira aho nta kundi bari bugire atari ukuja kugura igitoro muri Kongo kubera iwabo mu Burundi ata gitoro kiboneka. Mu gihe rero abarundi bafashe iyo ngingo yo kujabuka kunyweshereza muri Kongo, igitoro rero kidandarizwa mu mabido cagomye cinjira mu Burundi kuva rero ku wa 4 Mukakaro nk'uko umumenyeshamakuru wa SOS Media Burundi abitangaje ko yavyiboneye amasitasiyo yo muri ico gisagara co mu buseruko bwa Kongo nta gitoro rero agira. Bise rero nabo baciye baduza ibiciro, abakidandaza rero magendu bo wamengo nihiganwa. Mulongwe, Kasenga na Kakungwe ku masitasiyo amwe haribonekeza abakongomani n'abarundi bicaranye amabido barindiriye igitoro baca bajana kudandaza mu Burundi canke ku rubibe nk'uko umumenyeshamakuru w'ikinyamakuru SOS Media Burundi yavyiboneye. Ni Jeanne Furaha yagenze hari agiye kugura igitoro muri Kongo. Umupfakazi w'umurundi kazi akaba avuga ko kare bagura ibido y'amaritiro 200 ku maranga ya Kongo, ku mafaranga ya Kongo 65,000, mugabo ubu yari 76,000 gushika ku 80,000. Harageze rero amezi menshi abarundi baja ku rwa Kavimvira kugura igitoro gisanzwe kitaboneka muri ico gihugu kiri mu bito byo muri Afrika y'ubuseruko n'akindi rero no Burundi. Naho biruko rero hari ikibangamiye gituma muri Kongo bataronka igitoro neza kubera ko ibarabara rya Bujumbura Uvira ntirengana kubera imyuzure yatewe na Tanganyika n'uruzi Rusizi. Udandaza igitoro mu mabido rero n'amacupa nabo bakaba badashobora. Ati dusaba abategetsi ko bobuza abarundi kugurira igitoro ngaha kuko nibo batumye kiduga. Niko rero umwe yavuze ari muri quartier Nyamitanda agende Imulongwe, igiciro cyo kwiyunguruza naco nyene ngo caraduze bigashika kikigwiza na kabiri ku mapikipiki canke tagisi. Userukira amashirahamwe yinjiza igitoro akabyemeza ko ubukene bw'igitoro mu Burundi bwatumye nuko abagikeneye bava mu Burundi ari benshi cane, mugabo ntiyifuza ko abarundi bobuzwa gushika i Buvira. Ikindi igihugu rero gihana urubibe n'u Burundi, abanyagihugu baja kuguramwo igitoro mu Tanzania, abegereye imbibe zaho niyo baja. Abahana urubibe n'u Rwanda bo bariboneye ko imbibe abategetsi b'u Burundi barazugaye. Abanyagisagara ca Bujumbura rero bakaba bagura igitoro i Buvira canke mu ntara ya Cibitoke iri mu burengero bushira uburaruko bw'u Burundi, aho rero cinjira mu Burundi kija gutsa uruzi Rusizi rutandukanye Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Biragoye rero kumenya igihe ikibazo c'igitoro kizotorerwa umuti mu Burundi. Abategetsi rero bishinga kuguma bahimbaza rero Imana ngo batuka Satani bakagiriza abarundi ko batihangana kandi ari intashima, aho gutunganya inama rukokoma yerekeye igitoro kugira ngo hatorwe umuti urama nk'uko amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike abiyahanura mu ntumbero y'intwaro ibereye. Reka duhereze rero kuri iyi nkuru yanditswe n'ikinyamakuru Iris News kivuga ko abashikiranganji b'abarundi n'u Rwanda bajejwe imigenderanire n'akarere baremeranyije ko bazohura bitarenze itariki ya 30 z'ukwicumi 2024 kugira ngo bashobore gutorera umuti ibibazo biri hagati y'ivyo bihugu. Ni kimwe mu vyashizwe ko mu nama y'abashikiranganji bajejwe imigenderanire mu bihugu vya EAC ariko irabera i Zanzibar mu gihugu ca Tanzania.
hagati ya Kongo n'u Rwanda rero havunitswe kandi ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda nabo nyene bicarana kumeza ibiganiro mu maguru masha, nta tariki hoho rero yigeze itangwa ngo bagakemura indyane zibahuza zifatiye ku ngwano iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Turabakengurukiye banywanyi bacu mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho muri iki gitondo, mbasabe kugira ngo nimuze gucikwa n'ayandi makuru tuza kubategura kandi tukabashikiriza kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Imana ibahezagire, turaza gusubira.